Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo ry'icenda ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bumenyesha ko ejo hari umunsi w'akaruhuko. Ejo kw'igenekerezo rya 10 ndamukiza 2024 ni umunsi mukuru wa Eid al-Fitr uhimbazwa nyuma y'igihe ceranda kirimwo ukwisonzesha ku bayisilamu. Abakozi ba leta n'abigenga bazowuhemberwa nk'uko biri mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga kuri uwa 9 ndamukiza 2024. Nayo kandi ingwati ku bazokwitoza n'ikiringo c'ukwiyamamaza biri mu vyahindutse mu nteguro nshasha y'ibwirizwa rigenga amatora. Ingwati ku bakandida bazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu yavuye ku miliyoni 30 ija ku miliyoni 100. Ingwati ku bazokwitoza mu bibanza vy'abashingamateka n'abakenguzamateka ingana n'imiliyoni 2. N'abazokwitoza mu kibanza c'abajenama b'amakomine bazotanga ingwati y'ibihumbi 200. Iyo ngwati ngo yadugijwe mu ntumbero yo kugabanya utunenge twibonekeje mu matora yahise, aho hari abaza kwitoza bariko barakina. Abanyamigambwe bagasabwa gushigikira uwo bashaka ko abaserukira kuko ngo ni naco cerekana ko ashigikiwe. Ikiringo c'ukwiyamamaza naco nyene cavuye ku ndwi 3 kija ku ndwi 2 kugira ngo uburyo amatora yahora atwara bugabanuke. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Orikome higabisha leta ko igiye kuyitwarira mu masenare mpuzamakungu. Ishirahamwe rijejwe kurwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta Orikome rigabisha ubwa nyuma leta y'u Burundi ko rigiye kwitura ubutungane mpuzamakungu ku rupfu rwa Ernest Manirumva. Jean Nduwimana arivugira yamenyesheje ko iryo shirahamwe ryagiriza ubutungane ko bwiteza utunyoni kuri iyo dosiye RPCA 142 kugira ngo idindire, aho avuga ko afise n'amakuru ko yanyegejwe inyuma y'aho urubanza rusubirijwe inyuma inshuro 5. Yamenyesheje ko ubu bagiye kwishuza urubanza bababwira ko iyo dosiye atayo babona. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi hariko harigwa ingene bogarukira kuba geramiwe n'ibiza hamwe no guhangana navyo. Ingabo za Amerika zarifadikanije n'ingabo z'u Burundi mu myimenyerezo ijanye no kwitegurira kugarukira ku bageramiwe n'ibiza hamwe n'ingene bohangana navyo. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone cange subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko ingwate ku bazokwitoza n'ikiringo c'ukwiyamamaza biri mu vyahindutse mu nteguro nshasha y'ibwirizwa rigenga amatora. Ingwati ku bakandida bazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu yavuye ku miliyoni 30 ija ku miliyoni 100. Ingwati ku bazokwitoza mu bibanza vy'abashingamateka n'abakenguzamateka ingana n'imiliyoni 2. N'abazokwitoza mu kibanza c'abajenama b'amakomine bazotanga ingwati y'ibihumbi 200. Iyo ngwati ngo yadugijwe mu ntumbero yo kugabanya utunenge twibonekeje mu matora yahise, aho hari abaza kwitoza bariko barafyina. Abanyamigambwe bagasabwa gushigikira uwo bashaka ko abaserukira kuko ngo ni naco cerekana ko ashigikiwe. Ikiringo c'ukwiyamamaza naco nyene cavuye ku ndwi 3 kija ku ndwi 2 kugira ngo uburyo amatora yahora atwara bugabanuke. Ikindi cahindutse muri iyo nteguro nuko inani z'imigambwe zizokwiyunga amatora zishaka kwitozamwo yegereje. Amatora nayo ubu hazotangura isaha 12 z'agatondo harangire igihe c'isaha 9 z'umuhingamo mu ntumbero yo gukinga abidoga ko amatora yagenze nabi
kubera uguharura kw'ivyayavuyemwo biba vyakozwe amasaha akuze. Muri iyo nteguro nshasha inama mpanuzwajambo ya komine izoba igizwe n'imiburiburi n'abantu 25 batowe mu mazone. Inama nkenguzamateka nayo igirwe n'abantu 13, ni ukuvuga 10 batowe mu ntara zitanu zizoba zigize igihugu hamwe na 3 bo mu bwoko bw'abatwa bazokongerwako. Uwatowe kuba umukuru w'umutumba ntazobibangikanya n'ayandi mabanga nko kuja mu nzego nyobozi z'umugambwe wiwe ku mutumba canke ibindi, kandi hategerezwa kuzoba azi gusoma no kwandika. Martin Niteretse umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yabishikirije kuri uwa 9 Ndamukiza 2024 aho yari umutumire mu nama nshingamateka aje gusigura imvo n'imvano y'iyo nteguro nshasha y'iryo bwirizwa rigenga amatora. Iyo nteguro yemejwe ku majwi 98.3 kw'ijana ngo rije kwisunga indinganizo nshasha y'intara, amakomine, imitumba ndetse n'amakaritiye bigize igihugu. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Orikome iriko iragabisha leta ko igiye kuyitwarira mu masenare mpuzamakungu. Ishirahamwe rijejwe kurwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta Orikome rigabisha ubwa nyuma leta y'u Burundi ko rigiye kwitura ubutungane mpuzamakungu ku rupfu rwa Ernest Manirumva. Jean Nduwimana arivugira yamenyesheje ko iryo shirahamwe ryagiriza ubutungane ko bwiteza utunyoni kuri iyo dosiye RPCA 442 kugira ngo hidindire, aho avuga ko bafise n'amakuru ko yanyegejwe inyuma y'aho urubanza rusubirijwe inyuma inshuro 5. Yamenyesheje ko ubu bagiye kwishuza urubanza bababwira ko iyo dosiye hatayo babona. Jean Nduwimana akaba amenyesha kandi ko basaba no kumenya irengero ry'abanywanyi baryo babiri, ni ukuvuga Arcade Butoyi yariserukira mu ntara ya Cankuzo hamwe na Charlotte Umurwaneza yari umunywanyi, n'ubu umuco kwinyuruzwa ryabo ukaba utaratangwa. Abo nabo ngo bakaba barafashwe inyuma y'igandagurwa rya Ernest Manirumva yari icegera ca Gabriel Rufyiri atwara iryo shirahamwe. Yabishikirije kuri ubu wa kabiri aho bibuka imyaka 15 iheze Ernest Manirumva agandaguwe, hakaba hari mu ijoro ry'uwa 8 ushira uwa 9 Ndamukiza 2009. Nayo kandi mu Burundi hariko harigwa ingene hogarukira ku bageramiwe n'ibiza hamwe no guhangana navyo. Ingabo za Amerika zarifadikanije n'ingabo z'u Burundi mu myimenyerezo ijanye n'ukwitegura kugarukira ku bageramiwe n'ibiza hamwe n'ingene bohangana navyo. Nk'uko tubisanga ku rubuga X rw'ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi, Keith Gilde ajejwe imigenderanire n'ibikorwa muri ubwo buserukizi ngo yarabonanye na bamwe mu bategetsi bo mu Burundi ku wa 4 Ntwarante 2024. Intumbero y'urwo rugendo yari igamije gusuzuma indege, ni ukuvuga C-130 izo ngabo za Amerika zajemwo. Mu Burundi igitigiri c'abateshejwe izabo n'abageramiwe n'ibihomoka hamwe n'iduka ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika bikaba bibandanya vyiyongera. Nayo kandi ngo gutatura amatati yerekeye amatongo n'ayandi matungo vyahawe umurwi CVR. Domine Banyankimbona umushikiranganji w'ubutungane amenyesha ko ivyo bikorwa vyahora biramutswa umurwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati yerekeye amatongo n'ayandi matungo CNTB, vyahawe umurwi CVR usanzwe ukomoka ku masezerano y'Arusha yerekeye ukugarukana amahoro no kunywanisha abarundi, kuko ari rwo rwego rujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi. Intumbero ngo ni ugushiraho ubutungane bunywanisha, kuko ingingo ngenderwako zijanye n'ubwo butungane zitandukanye cane n'ingene sentare zisanzwe zica imanza. Iyo bishikirije kuri uwa 8 Ndamukiza 2024 aho inama nshingamateka yari iramutse yihweza kandi yemeza integuro y'ibwirizwa rihindura ingene umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR utunganijwe n'ingene ukora. Ivyo bikorwa ngo babihaye uwo murwi hafatiwe ku vyegeranyo bitandukanye umaze gukora, harimwo icerekeye ukuri kumaze kumenyekana gufitaniye isano n'amatungo yimuka
canke hatimuka y'abarundi isinzi bakorewe amabi mu magume atandukanye igihugu caciyemwo. Zimwe mu ngingo ziri muri iyo nteguro nshasha nuko ingingo zifatwa n'umurwi CVR zititwarirwa muri sentare n'imwe bivanye n'uko intumbero yayo itandukanye n'ubutungane bwo muri sentare zisanzwe. Ikindi nuko abafitaniye amatati biyumvikaniye amasezerano ategerezwa guca yandikwa ntihagire uwihindukiza mw'ijambo. Ikindi nuko abafitaniye amatati biyumvikaniye amasezerano ategerezwa guca yandikwa ntihagire uwihindukiza mu ijambo. Harimwo n'ingingo itomora ko hagaragaye imanza zerekeye ubwicanyi umurwi CVR ubicishije mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ushobora gusaba ko ingingo zamaze gufatwa kandi zimaze kuba ntabanduka zifutwa canke zisubirwamwo. Mu gihe umurwi CNTB warangije ikiringo cawo muri ntwarane 2023 wasize amadosiye angana n'ibihumbi 35 wari umaze kugurura ariko utari bwasozere. Ibi vyatumye bamwe mu bashinga amateka bagira amakenga. Abanyankibona yasiguye ko umurwi CVR uzotangura igikorwa c'ukwumviriza ayo madosiye yose n'ayari mu mwiherero, agahumuriza abanyagihugu ko ibintu bigiye kworoha kuko CVR isanzwe ifise ukuri kumwe kumwe. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ijoro ryiza.